Uno munsi muri no video ndabazana ingene woshobora kumenya umuntu uwo ari we wese Yi Connecta akoresheje konti yawe ya Facebook atavyuzi, ukaca ubona n'ahantu hari ukaca unabikuramwo ukamudeconnecta. Rero abakunzi ba New Life Studio Bugenyuzi ndabaramukije aho muherereye hatandukanye, mwe mudukurikirana kuri ya chaîne yacu ya YouTube, mukongera mukadukurikirana hariya kuri rwa rubuga rwa Facebook, urubuga rukurikirana n'abantu barenga 33,000. Hanyuma kuri ico cigwa c'ubwenge ndabazaniye uyu munsi, ukaba uri mushasha ubonye video kuri YouTube, ndagusabe hanyene uriko urarabira video urabona ijambo ryanditse ngo subscribe. Niyo woba uriko uraraba kino cigwa kuri Facebook, ucuja muri YouTube ukore akoresheje, hariko ama video ajanye no guhakinga a distance. Hanyuma uraza gufyonda hano kuri subscribe, uce wongera nanone ugaruke kuri kano kajambo nyene uza ufyonzeko kugira ngo hatagira video nimi izokwigera igucika aka, uce ufyonda uku hama ufyonde kuri all notification. Then after subscribing you'll get all notification to new videos. Hanyuma ikigo ndabazaniye uno munsi ni ingene ushobora kumenya umuntu uwo ari we wese yoba yaraguhakinze cangwa Yi Connecta kuri Facebook yawe aho yoba aherereye hose, ukaca unamudeconnecta. Hanyuma my people, ndafise group ya Telegram ku bantu mudafise Telegram muja muri Play Store mukayiteresharja, niho tuzoza turatangira utuntu tw'ubwenge, kuko urabona iciza ca Telegram ndiko ndabibasigurira. Telegram na message umuntu urabona nka zino ni za commande zo guhakinga Facebook at distance. Rero nk'umuntu yinjiye mu nyuma, urabona naba bagiye barinjira mu nyuma, aba bagiye barinjira mu nyuma. Iciza ca Telegram na application ndayitanze, umuntu wese hazi ayisangayo. Rero ndabatumirira kuja muri Telegram. Telegram iciza cayo urashaka kuja muri group ata muntu agushizemo, wewe ukishiramo, waza kugira akoresheje New Life Studio Bugenyuzi, ukigira akoresheje nk'uko ica yizana, hanyuma ukore join. Nico ciza ca Telegram, umuntu nturinda kumusaba group ngo mpa link, uragenda ugakora akoresheje ukandika New Life Studio Bugenyuzi kujya nyene candikwa, hanyuma ukabona group. Reka tuje kucigwa nyezina ndabereka ingene ushaka kumenya abantu bose biconnecta kuri konti yawe ya Facebook. Uza kwinjira muri Facebook Lite nkuko bisanzwe, hanyuma waza gucuca hariya ku tuburungu dutatu, uza gucuca ku tuburungu dutatu, hanyuma waza kucuduza ucuca handitse settings, abakoresha igifaransa ni paramètres, winjireyo nkuko. Hanyuma muza guca mu cano handitse password and security. Abantu benshi bazi yuko ngaha ari huca ugiye guhindura mode pass, ariko hariyo akandi kantu kinyegeje mutazi kandi kazobagirira akamaro mwebwe mwese mukoresha Android mukamufite amakonti ya Facebook, kuko abantu benshi usanga barabahakinze atani ivyo bazi, ugasanga Facebook yawe iriko ikoresha abantu babiri atani ivyo uzi. Hanyuma umaze kwinjira kuri password and security, what's the next? Uza kurindira turaza gutegereza aho bizira, ndabereke akantu k'ubwenge kinyegeje muri no menu abantu benshi batazi. Yes my people, hanyuma rero akantu nashaka kubereka abantu benshi batazi, murabona aha hejuru aha, murabona aha hejuru aha batuzanira amatelefone yose tuyiconnectako. Nko murabona jewe ubu nyene active ni Technospark witse, aha ndi active now, niyo ni connecte ku bunyene, sivyo? Murabona hariho Technospark witse muri 21h mu masaha 21 aheze, naho nyene nari connecte kuri Technospark witse. Aha rero akantu k'ubwenge ndabazaniye kinyegeje ngaha nyene, ni kuvuga ngaha ushaka kuraba konti zose wagiye uri connectako, amatelefone yose wagiye uri connectako ngaha kuva utanguye gukoresha iyi Facebook baca bayakuzanira. Reka ndakwereke, waza gucuca hano handitse see more kugira ngo tuzibone zose. Cenjana ngaha kuri see more turabe.
yes murabona konte zose nagiye ndi connectako zose baca bazinzanira. Urabona kuva mu le 6 décembre nari connecte kuri Pop D Infinix. Urabona hariho Tecno Pouvoir gatatu za Samsung Galaxy, donc zose uca uzibona za Spark, iPhone. Kana nk'ubu ku itariki 28 z'ukwa kabiri ni connecte kuri iPhone 6 Plus. Rero ngaho ikintu cyo kora nikihe? Ikintu cyo kora wewe ucuraba telefone utoba wari connecteko, sivyo? Kugira umenye ngo umuntu ariko gutora amabanga. Wowe ucuraba nka telefone nk'ubu iyo nsangamo iyi iPhone nkabanze ko ata iPhone nigeze ni connectako, nacamenya yuko umuntu ariko arantwara amabanga ya Facebook, nacamenya ko umuntu yampakinze ari we ariko arakoresha Facebook yanje. Yes, nk'ubu wowe ukabuze yuko ata Tecno Pop 5 Pro wigeze wiconnectako. Muganga murabona hariho Tecno Pop 5 Pro, sivyo? Wewe umenze kumenya ko ata Pop 5 Pro wigeze wiconnectako, ucumenya yuko umuntu ariko agutwara amabanga. Ico cyo ukora mu maguru masha, ucuca kwa tuno tuburungu dutatu kugira umudeconnect. Akutuburungu dutatu gacushonda nkuko. Hanyuma umaze gushonda ku tuburungu dutatu ucucanda hano handitse log out. Log out. Aho uhejeje kuideconnect hariwe bica bivamo. Yes, bica bivamo. Kandi ko ata password yawe abazi aca atakimwe kubusa. Yes my people, ndaza murakabonye. Ndaza murakabonye. Dusubire nkwereke ndabereka kandi gatoyi ushaka urabideconnectira rimwe vyose. Wishakiye urabideconnectira rimwe vyose. Nuvuga ni cyo cy'ubwenge. Mukomeze gukora ama partage menshi. Mukore subscribe ku bwinshi. Musangize abandi zino video kugira ngo hatagira umuntu n'umwe video zo kwigira zishika my people. Nukuvuga umanutse hano hepfo. Murabona hano handitse log out of all sessions. Wewe ngaha byakubangamiye zose zino telefone zose ufyonze log out all sessions zose ubuzi deconnect. Mugabo just nshaka ko deconnecta kubera yuko urumva nyene byasha bivamo n'indi ko ndakoresha. Wowe ushaka connect imwe uraca ngaha hanyuma ugafyonda log out so deconnect. Nico kigo cy'ubwenge rero nabateguriye. Mukomeze kunshigikira mu gusangiza abandi izi video z'ubwenge ndabaha. Mubandanye mukora subscribe abatarayikora, hanyuma tubandanye twimererwa neza n'ivyigwa byose bica kuri no channel ya YouTube no kuri Facebook. Hanyuma abataraja muri group yacu ya Telegram namaze kubibabwira, muce muraba muri commentaire muri description y'ino video no muri commentaire kuri Facebook muza gusanga nashizeko link canke miyinziza naberetse ingene miyinziza. Thank you.